Imana irasubiye kuduha ibakwe turahurira hamwe muri iyi ngoro y'umugambwe Cndd-Fdd kugira ngo tuyereke akanyamuneza dufise kuri uku kwezi itumajije. Ukwezi ni kunini cyane, kubamwo ibintu byinshi cyane. Ndazi yuko uwo gufata bukwi na bukwi ati bwira ivyo wabonye muri uku kwezi ubu nyene. Ndazi yuko twese ntitwovyibuka byose, murumva ko ukwezi ari kunini. Ibyo wibuka biba ari vyagukoze ko gusa bimwe bidasanzwe, ariko burya nta kintu na kimwe Imana idakora ngo kibe kidasanzwe, kuko niyo uvyutse gusa ntibiba bisanzwe. Hari igihe nigeze kwiyumvira, urabona uryamye uwusinziriye ntiyigera twenga, ntashobora kugira akanyamuneza. Asinziriye nta kanyamuneza. N'ikimenyameza uraba uvyutse avyuka ashavuye avyutse avyuka ashavuye. Rero urumva yuko Imana icyo ikora cyose kiba gikomeye. Igikuru ni uko tubibona yuko Imana ariyo yabikoze. Igikuru ni uko tubibona. Bazi Imana gukora ikintu we ntubibone. Imana nk'ubu twebwe mu Burundi ndazi ko hari ivyo twabonye abandi usanga batabona. Kubona abakristo bamara iminsi 40 bisonzesheje basenga, hanyuma ukazubona bahejeje n'abayisilamu nabo baciye bajamwo atagaciyemwo tugaca nka kurya duhana rore. Twe mu Burundi turazi ico bisigura. Twe turavuga tuti uyu mwaka ni umwaka udasanzwe, urimwo umugisha munini kuko Imana yaduhaye iryo bakwe ryo kuyegera rwose kusumba. Kuko kwisonzesha muze murasoma no mu ijambo ry'Imana, hariho ibidashoboka utisonzesheje. Gusenga no kwisonzesha ari ibintu utisonzesheje ngo usenge cyane, hariho ibidashoboka. Ariko iyo wisonzesheje ugasenga, n'Imana irabona ko wicishije bugufi. Imana irabona ati uyu muntu yarinze yemera wenyene akibabaza kugira ngo kwizina ryanje, kwizina ry'Imana. Rega twibabaza kwizina ry'Imana, ntitwibabaza ku bwacu, twibabaza kwizina ry'Imana. Ku munsi wa kane abagomya banga batisonzesha, umenga barereka abakuru ko bababona canke batababona. Oya, mwebwe mwarahejeje kwiyemeza, uba wiyemeje ni isezerano riri hagati yawe n'Imana. Kandi rero ariko turakwiye gusubiramwo tukimvira no kwemera kwacu, tukagusubiramwo tukaraba ubwo burya turemera Imana. Tukwiye kuvyimvira neza, turemera Imana. Ico kibazo umwe wese afuma gitekera aguma acimvira tubwo jewe ndemera Imana. Kuko jewe ndaraba iyi nyifato yacu ngaha mu Burundi, avuga ntabemera Imana ni bake koko. Kuko ntushaka kuba wemera Imana nk'ubu ugaheza kuvuga yuko Imana iri hose, ikubona aho uri hose, mugaca usubira ugaca ukora ivyo nyene yakwankiye, ugaca wongera ukabikora. Hariho ivyo ushaka kuvuga uti shetani ngahe yanyivye, tikari kanyivye, muga hari ivyo ducumura n'impaka ukagenda ukamo uri kuravuga Imana mugabo ukavyibagira. Rero turakwiye kumva yuko Imana dusenga ari irya Mana nyene tubona iri ngaha nyene kandi kubona. Ntako mwabonye umwe yavuga, ariko avuga dawe wa twese, akavuga ngo notre Père qui est aux cieux, ngo oui, acara pararangana kaje sinarizi ko ari huri. None wewe ko wavuze ngo dawe wa twese uri wijo, waruzi kuri kubwirane. Bese iyo nyene
wamenga yibere nk'ahantu iburaya aho iwawe si hiri upfa kuyivuga gusa. Hajya biba byerekana ko kwemera ko Imana ari hiri ari gutoyi cyane. Mugabo n'ibisanzwe urumva n'abigishwa ba Yezu yarababwiye ati iyaba kwemera kwanyu kuba kwangana n'agatete ka sinapi mwobwiye imisozi uti vaho umbise ikavaho. Yumva rero si twe twenyene bo bonyene bari kumwe, ni wiyumvire akabona ko batemera. Uko kwezi rero je narabonyemo ikindi uretse ivyo yuko Imana yabipanze ku buryo tuyiguma impande abarundi. Uko kwezi twagutanguye jewe numva ntameze neza nijiriwe kubera twateye ivy'impeshi dutevye. Nkumva nkibuka ingene kera je nakuriye muri iki gisagara ca Bujumbura, hageze nk'itariki 15 z'ukwa kane wararondera akavura ukabura. Avuga nti emwe nta sengesho na rimwe ngaba naragize ngo nibagire ico kintu kuguma nsaba. Hanyuma nkaguma mvuga nti Imana izonyumva kubera kwemera kwanje, kandi naho imvura icigwa rero neza. Twavuga ngo wakavura gakwiye n'akazuba gakwiye. Ryasegenye hamwe bavuga ngo ngurandamukiriza biyo ntiryabaye. Muribuka ngaha mu gisagara ca Bujumbura twahora inzu zama zatwawe. Hanyuma naragiye mu ntara ya Cankuzo, ndiko ngenda muri komine Gisagara nkabona umenga harumye. Mugabo nza numva buramatara ambwira ati naho wabonye hari nkumbugu mwibarabara ati ntugire ubwoba twe akavura turagafise. Ati karagwa kaca kabaza kakarindira hagakamuka kagaca gasubira kugwa. Turabona ko imirima yose imeze neza. Avuga nte Imana nsenga iranyumva. Nico gituma n'ubu no Rwanda abwira tugume dusenga hajya bizokwera neza. Bizokwera neza. Kuko Imana irabizi ko dushonje ibara ryo bariguye. Muri iki gihe uko kwezi twagiye no mageragezo, mugabo turaronka n'icigwa. Twarose icigwa. Kuko uko kwezi twarize tusanga bimwe tuvuga mu madiskuru bumva kwa amajambo. Uko kwezi kwarerekanye neza yuko isi idasakaye. Ntuze wipfurize ingwano mugezawe. Uwe nimwibaze ninde yari yariyumviriye yuko ibihugu bibiri ku isi bishobora kugwana isi yose bikayikorako. Kare babona umenga ingwano ziko zibera iyo nta ngorane, ngo Afghanistan, ngo Libya, ngo iki Sahel hariya ngo ni ingwano ziko zirabera. Mugaba ibihugu bibiri gusa byaciye vyerekana ibanga ry'isi. Ubibanga ry'isi ryaramenyekanye. Agakoko gatoyi tutanabona kitwa COVID karateye isi yose ibara riraguye, harabura n'umwe yorondera n'ibombe yo kugatera. Karatunesha. Aho gashakiye ko yari akavuga ngo ndigiriye. Ahubwo menga ijyagwana yaciye ikazimya. Ngaci ikazimya nikakibaho. Ijyagwana nayo twebwe murabona ntitwari dusanzwe tworohewe, twari tumaze n'ibihe mu bihano. Hanyuma hagaca haza ubukene bw'igitoro, kubona abarundi bacigumije baguma bigumije bati ivyo ari byose turiko turarondera. Ntitwicaye kandi nta mvura idahita. Uzoza ubona muri iyi minsi mikeyi bigenze neza kuko ntitwicaye. None ko twita ku mwikomo, je narabajije nza numva uwumbwiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo litiro tuyigura $5. None hiyo mwafashwe
ko twari tuzi ko ari mwebwe mufise. Wumva abari hagufi yacu caraduze, abara caraduze. None twebwe niwe twoca turira, twe twibereye aboro bibereye na kure, tugaca duta ubwoko. Yabwire ibintu bijanye n'ibigeragezo ivyo, emwe Imana izokwama ibireka bibe kugira idupime irabe ukwemera kwacu aho guhagaze. Ingorane nuko ubona ibigeragezo ugacumega ijuru rirakorotse, nta magorwa tutarabona kandi vyose vyarahera. Ahubwo no munsi turiko twese twiyumvira ku bijanye na Pasika. Twese turavyina Pasika, tukavyina Pasika. Oga Pasika ntimugire ngo ni biroroshe, nayo nyene ni ngorane. None ntibaciye baja mu kajembegete, muribuka babigisha bariko baja Emawusi, ngo urumva ngo uraba ngo umuntu baramwishe, ngo none ngo heraba ngo banamwivye ntituzi iyo bamujanye, kandi yarababwiye ko azozuka. Ngo none nawe ariko arabumviriza ntutse, urumva ingorane. Harya bari badezerese kuko komanda ari yigiriye ati niba nawe agaca babaza wenyine ati ivyo muvuga ni iki, ngo niwe wenyine utabizi, ngo niwe utazi ibyabaye wewe. Ati wa muntu w'intore bagafata bakabambaga ntuze weya, none twamubuze niyo bamushize bamutwivye. Ingorane ziba zinjiye. Abandi batangura kuja gutanga ibiturire, ngo ntimubivuge, ngo mwohirahira, ngo umuntu yatugoye atarazoka agantuze, ngo ubu bavuze ko yazose ngo ibara ryo bariguye. Ati tuzohoyahoya Pilato ntaca azobagira, akira amahera y'igipfukamunwa. Urumva nabo nyene n'ingorane. Urumva Pasika ntibavuga ngo uca woroherwa ngo nuko Pasika yaje. Ntuca woroherwa, ahubwo nico gihe cyo gukomera, kuko uko ukomera cyane mu kwemera niko amageragezwa naho acaza, kandi nta mana irigera iguha utarusha. Emwe ntibikunda amageragezwa rero, urumva yamaho. Je ndibuka ntuzeye uri kurasoma Bibiliya, bajya bene Israeli mu bisanzwe bari guca bagira akanyamuneza cyane bajabutse, muga niho binjiye mu ngorane. Uravye ingene bajabutse ikiyaga gitukura, ingene bavyinye haleluya, emwe barateye imvyino. Mugabo guhera ubwo nyene niho Musa nawe yatanga kugira ibibazo. Baca batangura ubwo iyumvire mwagize umunsi mukuru ko mwajabutse, mugabo akaba ariho bica bitangura. Hari ikintu rero gikomeye cyane, nimwiyumvire aho batevye bo nyene barabaza ngo ubwo Imana turi kumwe cyane turi kumwe, ubwo turi kumwe. Hajya rero nico ituma abana umva Yezu amaze kugenda hoho baci babona ko abaye imfuvyi karabaye, barihebura. Uyumvire Abanyisirayeli bo Imana bagumye impande mu nkingi y'igicu, mwijoro ikabakiriza, mugabo bari kumwe nayo bayibona, ngo ubwo Imana turi kumwe. Kubera iki? Kuko banyotewe gusa. Ikintu cya mbere rero tuba dukwiye kubona twebwe ko turi abana b'Imana, tukumva yuko Imana twama turi kumwe. Amagume ni cigwa. Iyo ugize ingorane kiba ari cigwa, ugize ingorane ni cigwa. Nico gituma ntushobora kuvuga ngo Imana ngo mwavanye ko ngo nukubera ngo ugize ingorane. Imana mwama muri kumwe uko bigenda kose, ariko kubera ubw'umuntu byiza bubaza gusubiza ubwenge inyuma. Iyo ubonye ingorane ugaca usubiza ubwenge inyuma ukaraba uti burya iki nico ca mbere gikomeye mbonye mu buzima bwanje. Ndibuka
mu bihe byahera by'abimenyesha amakuru byaravuga hamwe uvuga uti none aba bari mu gihugu kigengwa n'amategeko, tukiruka tukaja kubwira soko tuti birariraguye, no ibi ntibishoboka, ntibibaho. Abantu barashobora gufata igihugu bakakigira umunyota, bakagituka, bakagira gute, bihagira uko nyene. Nawe agaca kubaza ngo womenya hakomeretse bangahe, twaca rutatumaramara ngo womenya hakomeretse bangahe, ngo aka kanya ubu rero niho subira inyuma nkabona ingene yakurikira neza akarabira, ngo uribuka ajya amabombe, murazi ko bashobora guterera rimwe nk'amabombe nka 15 akazira rimwe y'amakatiyusha, byose bisiganwa, twavyita amafarasi. Bimwe by'amafarasi baravuga ku radio hari kijya gihe nyene ni pemi, twe twavuga ngo amafarasi ngaya araje asiganwa, ukazubona 15 bigwiriye rimwe ngaho nyene muri ngo naka kwaheri, naka ukuguru kuracitse, naka iki, ati ivyo vyonyene ntavyo watinye, amajambo atanu gakomereka niyo uri kura utubwoko ugaca utahumarama kuko ucuvyibuka urubaca bikwibutsa. Iyo wongerera ingorane badusubiza amaso inyuma, ugwaruka rwa none ruvuga ngo gusubiza ubwenge ku gihe. Ubonye ingorane badusubiza ubwenge ku gihe, uca ubaza uti none ibi nivyo vya mbere mbonye, nta bindi bibiruta. Hari igihe mpora niraba nkibuka izi ngohe zera hari mu 1998, ingohe kubera kwashi ku maradiyo bavuga ngo bazungu ba Nyangoma, muguno munsi wiri utariye wumva ingorane nyene kabisa, ugata ubwoko, none ga yemwe n'ubukene tuzobuvamwo gute, aho wibagiye bya bindi byose. Bacubaza usubiza ubwenge kugihe ibonye ibibaye. Narabonye ana Yesu vraiment yigisha ubutungane, yigisha amahoro, ibintu vyiza. Mugabo abakuru b'abasaseredoti n'abashinga ntahego barakoranye, baravuga bati uyu muntu ntibishoboka, bavira hasi rimwe baravuga bati no turase. Abantu bose baca barapararanga nantuze, baca batavuga ngo nabambwe, ngo nabambwe nta kigenda n'igipinga. Hajya hariho filime rero, filime yerekana neza ingene vyagenze. Hajya hariho abafana babaraba, abafana babaraba kandi baraba yari yateze abiskande burya Herode. Hanyuma abo bafana baca baja mu bantu ngo nibabaza ngo muce buvuga baraba, muce buvuga urujya n'urupinga, urujya umuntu bibagiye. Abakunda tuyoga yabihereye tuyoga ikana mu bugarire, uwo ntiyari umujamaga yemwe. Abakunda kaboga yabahaye agafi neza, bararya barahaga n'agatsima, bimera neza, baranezerwa gushikaho mbere aho baca bagenzi biwe, kuko muri buke gihe yaheza kubagaburira yaciye ajabuka yigira hakurya. Iyo uri kurasoma muri Bibiliya je mbona yuko yabagabuririye nk'ibujumbura cajabuka ibuvira, ngo baca mutangayo hakurya y'ikiyaga, ngo no gaha wahashitse kugira vyitwe ko arabajama, ngo no gaha mbe wahashitse. Nabaca babwira ati ndazi ko mutaje uko mu nkunda, muje kubera ejo ndabagaburiye murarya murahaga. Wewe yarabizi, mugurumva barabajama karabagaburiye, baribagira neza ko yabakirije abagwaye, baravyibagira ivyo byose, baca bavuga ngo ni igipinga. Kubera iki? Babonye abakuru b'abashinga ntahe n'abasaseredoti bagumutse bati ntibikunda, baca bashacoba bati ubutegetsi ko bumugwanije rero nta kundi turavyemeye natwe, baca bashacoba. Ntibashobora kwiyumvira bati urya tumurambarare ko ntaco tuzoba, kuko ntibazotunesha.
biranka. Abantu iyo babonye ibigumye naho baba wari umujama baca baguheba. Ibuka mu 2015 babivuze neza badufashije gusenga ati ukwezi kwa gatanu twinjiyemo kuzotwibutsa byinshi. 2015 bazi mwari muri mitingi kiya gihe barambuye amashati hariya bati kwa Cndd-Fdd ndarohevye kubera iki babonye habaye ingorane aho kuvuga bati twebwe turazi ko dupanze neza nta kiba kare yarambura ishati agaca ubwo nyene agaca arondera igikoti c'umunyagihugu utudarapo barata. Iyo abantu babonye ingorane Musa baravuze bati Musa uri umugabo, Musa uri umugabo wewe utujabukije ikiyaga gitukura kabisa. Uravye ingene bariko baratamba bikina amatavu wamenga kabisa ntibazomuvako. Mugabo bapfuye gushikaho banyotegwa. Musa niwo Mose yagira ivyago. Naratohoje neza nabonye ahantu bavuze ngo hajya baronkeye amazi ngo baca bahita Masa na Meriba, nibaza ngo na Mariba ko havuye amazi. Jasanga kumbe Masa bisigura amageragezwa, Meriba naho bigasigura imitongano. Niho hantu baboneye amageragezwa bararuha baca batangura kwidodomba no gutongana. Baribagira amagorwa bari bagowe mu Misiri, aho kuvuga iti twebwe uwadukuye mu Misiri mu minwe ya Farawo niwe aza kudukura aha. Baravyibagira aho kuvuga uti ndavye ibihano Farawo yarose, ingene n'abana b'imfura bapfuye, nkaraba ingene amazi yahindutse amaraso. Nemera umuntu yitwa Meka ni muri mu gitabo Cndd-Fdd tumenga ni Cndd-Fdd abakiri bato bagisoma amaroma mbe barayasomuka. L'objet nègre la médaille niwe yavuze yaragiye kuronka ikidari, azi yuko ikidari c'inzahabu ku munsi mukuru wa independence. Hanyuma caritora arondera n'ikirato, atahora yambara ikirato yarafise amano ameze uko. Hanyuma acaratobora ikirato girino amano akwigwemo ino risohoka hanze. Mugaye yasigaye kuzuba nyine izuba ari kuri gardafu ngo arindiriye ko bamwambika ikidari. Hanyuma izuba icuye hariya mu renge, ikirato kiriko kiramurya, hajya nyene camuriye kuko arindiriye ikidari. Ngo j'étais circoncis au couteau, je n'ai pas pleuré. On a craché du piment là-dessus, je n'ai pas pleuré. Iki kirato kiriko kirarya nico tuma jewe ndataye ikidari. Aha rero natwe ku Mana uvuga uti jewe ndavye ivy'Imana yakoze aha, ivy'Imana yakoze aha, ivy'Imana yakoze aha. Iyi ni cayi. Niko moto wadukwiye kumera. Abarundi twe twaciye mu bigoye kuburyo atakintu na kimwe twabona ngo duce dutumutwe. Gasubira inyuma ukaraba twari muri ibi, Imana yagize ibi, Imana yagize ibi, Imana yagize. Ndakunda Karebe iyo ndiko ndahasoma haje. Karebe na Yosuwa abantu bose bavuze ngo noneho Musa watuzanye kugira batumare ngo hari bigatanya ngo hari iki. Hidugerayo rero umwicanyi, reka dupfume twifatira ingingo yo kwisubira hariya mu Misiri. Hanyuma Karebe ati bashe, ibuka ivy'Imana yadukoreye, ibuke ingene yadukuye mu Misiri igaha igihano Farawo yari yananiranye, tukaja mu kiyaga gitukura, tuhagenda tugahura
inzoka zikatumara bakamanika inzoka gwiti batuzoyibona wese azobakize. Yibuka ingene twabuze amazi mu gitandara cibuye hakavamwo amazi. Yibuka ingene twashonje tukaronka amana. Acavuga ati ati twaramaze kuba rurangiranwa ko twebwe atakidukorako, tuzobagira umutamiro umwe gusa bwerinda. Niho rero baci musaragowe kwe, kubera gusa babonye akantu bakibagira yuko bari baragize utundi tugume bakagumuka muga Imana igaca. Je nico ituma nemera yuko Imana niyo ya mbere, niyo irakureka nyene. Uyo wakomantaye umutima udashobora kubibona, ikibanza ikakureka kugira ngo ikwereke ko muri kumwe, ukabanza ugapararangana, hanyuma hejeje gupararangana igakikwereka ko muri kumwe. Sibyo bahora bavuga ngene inkona icutsa ibiswi vyayo, ngo irabanza ikakiduza hejuru, hanyuma igacikirekura igaca yigira igaca imanuka, kigapararangana igiswi, haya capararanganye igaca isasa amababa kigaca kigwako. Imana nayo kubera tuhava tuyibagira, Imana itegeza kugusigariza akantu gatuma ugumuyibuka, reka tuhava twishima. Mbe ivyo vyo niko tutavyumva, tuhava tugira ubwishime ugaca je ndi vyose ukahava yibagira. Mugabo hategereza kuguma akantu kugira ngo ugume wibuka. Kandi rero Imana yama itwibutsa. Ntuzovuge rero ngo ko rero uri mu mahoro umerewe neza. Soma ntuze mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe 9:6 niho yavuze ngo uzumenye rero ko Umukama Imana yawe itaguhaye. Urumva, uzomenye wamuzi ko Imana Umukama Imana yawe itaguhaye kwiganzira ico gihugu ciza kubera ko uri ntungane. Nanone muri abantu badadaza igikano. Ati ntimubwire ngo nabahaye ubu Burundi bwiza gutya ngo nuko mwari ntungane kurusha abandi. Abantu Imana iha nibo bambere badadaza igikano, kubera babura ingene babikoresha. Ugiye kuri gusubira mu vyagezwe 7 ntuze ku murongo w'indwi gushika ku 8 ni 9 kuri umurongo w'indwi ngo niwibuke ntiwibagire ko washavuje Umukama Imana yawe. Wibuke ntiwibagire. Imana iguma itwibutsa iti wibuke ntiwibagire. Ibuka. Hari handi yavuga ngo niwibuke ngo ngene nagucishije mu bugaragwa ngo kugira ngo mpime yuko unyemera cyangwa utanyemera. Nani mwumva amagume yose azarwa na shetani. Imana irazana kugira ngo duce ubwenge dukanure. Emwe baragirizwa, nico ituma ubu hageze yuko twebwe twoza turibuka. Iyo twibutse duca tugira kwizigira, kandi uwizigiye Imana nta na kimwe ashobora kuba. Nta na kimwe ashobora kuba. Kandi Imana iguma ikugirira neza uko bigenda kose. Imana rero twebwe abarundi yadukoreye vyiza. Ni gitangaza iyo ndiko ndaraba abarundi nuno munsi ngene bose basa n'abahinduye ivyiyumviro. Burya abo mubona tarahinduka ivyiyumviro nabo nyene vyarahindutse, bafise ubwoba bw'ejo. Aho kantu mwakarantangaza ni ikintu twamaturiko turiga iminsi yose. Bose uzurabe n'umuntu uzosanga ariko avuga nabi, umubajeje uti none ahumerewe nabi, atinya ejo. Kandi vyanditse neza, reka guta umwanya wimvira ivyejo. None wewe hari umushatsi wewe kuyongerereza ko n'agashatsi nagakeyi muri mwese wo kwishira ku isogonde nini. Avuga ati umunsi wose n'amagogwa yawo.
rira uno munsi ku vy'uno munsi mubu ugasanga uno munsi wa roserasiyo bimeze neza, ni bimwe navuga muga kutemera. Nta muntu ngo duhe ibyo kurya bidukwiye uyu munsi, ugacurira ngo Imana ntiguhaye ivyejo ntuze ngo ntavyo mbona, ugacurira. Je ndabona ko Abarundi rero muga bahindutse bose, ico bafise ni ubwoba bw'ejo kubera ukwemera guke kwabo. Muga ejo je ndazi ko ari heza kubera ukwemera kwanje. Ushaka we nuvuye ko ari habi, je ndazi ko ari heza. None yarinzi nk'ubu honyine duciye twiyumvira ngene Imana yaturinze tukaguma ku kivi, tugafungura. None ubu rero niho yoca iduheba. Uno munsi twamanye n'urongoye ikigega ca FIDA mu karere, niwe yaciye ambwira ngo Burundi ngo twabatoye ngo mu bihugu ngo 21 ngo tuzosahiriza kugira muhangane n'ingaruka za COVID n'ingwano iri kwibera muri Ukraine. Ndiyumvira ibihugu 21 Uburundi bugaca butogwamwo mu minsi iheze cari igihugu citwa ikivume. Mu Burundi habereye inama yo gwaruka itari bwigera iba ya mbere yo gwaruka igacibera i Burundi. Baca bavuga ari ikintu gikomeye mwitangazo, baciye basaba yuko Uburundi bwo kwama ari bwo bwakira iyo nama imyaka yose. Hajya naho abakuru bovuga ngo ntituvyemeye, barahejeje guhezagira ugwaruka ruhezagiye igihugu. Twarahejeje guhezagirwa. Numva nkaha rero wabona kandi kagorane ngo karabaye, naho nturi kurabona ingene imigisha iri yicuncumurira ku Burundi, ugatangwa kuyumvira nabi. Kubera iki? Kagatima ko kwemera kasubiye inyuma. None rero ico kintu tumaze kwemera Imana tukabona ivyo yadukoreye, nta kintu cotuma dusubiza ukwemera kwacu inyuma. Mugabo umwana w'umuntu n'ivy'umubiri urashobora kumunanira, mugabo natwe twinanate umutima uguma ukomeye rugabo. Ubwa mbere bwo reka tuvuge nti ico twogenda twese tuzi dutahanye, tumenye yuko Imana turi kumwe, tumenye ko Imana turi kumwe. None yitwa ngo iki? Yitwa Emmanuel, no kuvuga Imana kumwe natwe. Ngaho hari ibyo twirirwa turiyumvira. Je sinzi gusigura ijambo ry'Imana, muganda risoma nkavuga nti je numvise ndumwumva kare. Bavuze ati yitwa Emmanuel, no kuvuga Imana kumwe namwe. None yavuze ngo Imana izoza ice yigira. Na Yesu igihe ariko arabategura abigisha bavuze ati sinzobasiga mwenyene, nzobarungikira umuhoza, mutima mweranda. Nico gituma haciye haboneka abantu benshi bakuba bigisha ijambo ry'Imana. Burya ni mutima mweranda bariko bavugiramo. Ntuzeshehe yabivuze neza avuga ati iyo abantu bananiranye Imana iciza kugira ibahanura basubize ku murongo. Mwari muzi ko atazogaruka, azogaruka arashehe yabivuze kandi azoruca. Kubera je nkunda kuyaga n'abayisilamu, hariho umumama w'umuyisilamu twigeze kugendana tumuhaye tumwonguruje, hama tugenda turavuga ivy'Imana ko yasanze arico kiyago twarimo. Ngo ndababwire gabasha ngo harero muza muraftina ngo uwo Yesu nyene ngo niwe azoza kuruca.
barabwira tuti uravyemera ngo niwazoza kuruca nimwe bamwemera Imana rero ndababwire nujya uko ziba bivuze ati abaca mwijuru ni bande niba muzi yuko wemera Imana ndakubwire biranditse yuko nta na kimwe cyanyegejwe kitazoja ahabona shaka ubehe Imana irakubona niba muyemera rero nagira ndaguhanura guma mu nzira yayo ureke gukora ibintu bitajanye n'ivy'ijambo ry'Imana ivyo twama duhanura abantu bama bariko bagwanira mu masengero ukavuga ngo wemera Imana ugacuca kugwana mu isengero ngo ntabaye umukuru ngo ntibikunda iryo sengero nirishake risambuke aho wowe uremera Imana uvuga ngo isengero nirishake risambuke atari je mbaye umukuru urihibuka ko iryo sengero ari iry'Imana tubanze tumenyereye ko Imana twama turi kumwe aho turi hose mu byo turimo byose iraturemesha ikongera ikaduha inzira itunganye duce tuyigamburukira rero ikindi ntimwoca muvuga ngo ko tumerewe nabi ngo Imana hari iyo mubonye ubutunzi ngo ujya wewe ngo Imana zaramuhaye ngo wewe ni witahaye ngo ujya Imana zaramuhaye kandi uhejeje gusoma mu ijambo ry'Imana handitse ko Yesu atazanywe n'abamerewe neza abagwaye nibo bakeneye muganga yazanywe n'aboro imfuvyi n'abapfakazi abantu batagira shinge na rugero ariko ukaza wumva twebwe ngo ugowe Imana ntirimwo ahubwo nivyo byari guca bikuremera ati Imana ariyo hariho akantu namamvuga iminsi yose ngira ngo ni icivugo caje mu maraso ntabizi iminsi yose cyane ivuga Imana niyo nkuru biba bihe hajya mpemba mpejeje kuyihamagara ko byose Imana niyo nkuru Imana ariyo ndega arico kugira nti Imana ariyo urahirwa ubusenga iyo senga niba usenga Rusiferi nzokunesha niba usenga iyo senga ntirenganya jewe kubera ukwemera kwaje ndakubwira nti Imana niyo nkuru kandi Imana ntija mu batunzi gusa ahubwo uri mu magume niwe w'ikitonda kuruta ahandi rero nta guca utubwoko ho Yezu nta kindi cyamuzanye yazanywe kugira ngo abane n'abagowe Imana kandi iratujana no mu bigoye kugira ngo idukwega kwege tuyiyegereze kugira tubone aho inguvu z'umwana w'umuntu zigarukira tumenye duce ruva tuti kera twaca tuvuga ngo birikora ntiwobura abarundi n'ubuza buvavuga ngo ibyo abarundi ngo birikora ngo rindira gatowe nta vyikora n'Imana ibikora Imana iragushira mu bigoye kugira ngo igukwega kwege nawe uyemere uheze uyemere rero nababwira nti byose biri mu mugambi w'Imana nta na kimwe kibera munsi y'ijuru Imana itazi irakureka bikaba mugabizi ingene izo bgukuramwo ndaganda kubwira yuko wewe haji Imana yaramaze kuza ntiwiragira nikuragira niyikuragira wewe umenye yuko aho uja hose uriko uca mu nzira Imana yamaze gutegurana kuvuga irazi yuko ejo uzobushitse mu yindi nzira mugabo wewe uno munsi ntavyuzi aho usanga muri mwebwe hari we iri kurategura ko azoba umukuru w'igihugu aha uce ngo yoba ari jewe aho iri kurategura mugabo ingorane hari ikintu guhata Imana ngo fata ingingo ninde yakubwiye ko Imana bayihata ahubwo nihishavurira rero Imana irashavura uyihasa duha ubunyene ngo twereke ikimenyetso twereke ko turi kumwe kora turabe
emwe uyihase ikibanza kureka ukabanza ugapararangana nawe, ikibanza ikirekere iti ndabe ingene bigenda. Yesu barabimubwiye ngo twereke ikimenyetso, naca abibwira ati nukuri hakagira ikindi kimenyetso muzoronka kiruta icy'umuhanuzi Yona. Yonasi ariko nuko batumva nyene arabibabarira. Yonasi yamaze iminsi 3 mu nda y'ifi, nawe ati none ikimenyetso mushaka ari gikisikijya, niho muzobibona rero ninaza inyuma y'iminsi 3 nkava mu cobo. Murumva ko byari ibimenyetso bisa. Rero Imana ibyo ucamwe byose umenye ko ibizi. Iyo rero bayo wayo nta ngorane wewe ugira, wewe reka kuyivirira nayo izoguma impande yawe. Nicyo ituma twama tuvuga tuti ntiduhave duta ubwoko kubera ivy'isi bituruhishije, ngo duta ubwoko ngo Imana guciye ngo iturekura. Mugari naho ari twe tuvyikwegera bimwe bimwe. Rero cyane cyane tuze turahamagara mutima mweranda kugira ngo aguma dufasha kugira umutima mwiza, umutima w'urukundo, umutima wo kuguma mu butungane. Tufatire cyane cyane ku burorero bwabo Imana yagiriye neza mugabo banje guca mu mageragezwa. Je nta numwe ndumva ataciye mu mageragezwa Imana yamugiriye neza. Na Yesu agira shikirwe yavuga ngo Imana imushize mu buninahazwa bwayo, mugabo aciye mu magume. Abrahamu muravyibuka kugira ngo Imana imuhezagire yabanje kumupima ukwemera kwiwe. Urazi we umuntu umusore Imana ikazi kamubwira iti ubu rero uva ngaha wewe uze ndakwereke aho iwawe ndaguhaye, ugaca uva mu muryango ntuzi yuroye, vaha wewe ugende. Akemera akava mu muryango akagenda. Kandi rero ahashitse hari ikintu gikomeye. Ahashitse Imana yaciye ihamurika ikimubwira ngo ngaha ngo mugabo ngo abawe zobazana bashire mu buja bw'imyaka 400 muko bahaza. Ibaze yaragiye azi yuko yije Kanahani, naho yahamvye umugore wewe yaraguze Kanahani hahamba umugore wewe. Murumva ayo mageragezwa Imana yakubwiye iti turi kumwe sizokuvirira mugabo kugira abawe bahabaha uzobanza bagende mu buja imyaka 400. Igaca kugira ngo uzogwira ngo umusenyi wo mu ruzi. Igaca imwima umwana ntuze kugira baza pararagane gushikaho aza kuvyara kutari umugore wiwe kubera yiranze yahevye. Mugabo ntiyataye ubwoko. Mugabo murumva ko ubwa mbere banza wemere ko Imana muri kumwe. Ico tuti principe nimero 1, Imana turi kumwe. Ibigushikira vyose ugume wibuka ko Imana muri kumwe. Nta kindi. Hanyuma hariho undi Yakobo honyene yivukiye atari umugisha yari yifitiye, yibereye umwana agira kabiri ntangora. Yari yifitiye namba. Mugabo Imana imuhaye hacaba magume. Arose umuhezagiro izawu yaciye arodera ingene amwica. Ati ndakwica carahunga. Muga Imana acaguma agenda ajanye nayo naho ari mu magume. Imana baragumanye. Nico twababwira ati principe numero 1 Imana turi kumwe. Hanyuma naho uja mu magume mugwa mujana igumigukurikira barajana. Uburuhiro yavuye ari warondoka acavamwo ya miryango 12. Yozefu so yarokoye none iwo muryango wa Israeli. Raba umuntu
bishe bene wabo bakamuta mu nyenga. Mugabo Imana rero nico gituma rero ndababwira Imana muri kumwe irazi ingene ivyaranje. Kubera iki? Raba ingene bavuze ngo tumwice, hanyuma hakavamwo mwene wabo agaca avuga ati oya ntitumwice ahubwo tumute muri rujya runogo azasangukireyo. Ujya wewe wibaza ko yarazi ko azopfayo, yamutayeyo azosangukirayo, hako amaraso abajako, reka tumute muri kya kinogo azosangukirayo. Hanyuma hagaca haza babadandaza b'abanyamisi bagiriye mu Misiri bati hano turafise iboro. None siko niko yavuye bacaramugurisha. Murumva ingene Imana muri kumwe naho uja mu maguma ameze gute, iguma wewe upfa kwivugira gusa ko muri kumwe, irakurayo hamusigara baza ngo bivyo nibiki, ngivyo nibiki. Nuko gusa duca tuvuga ngo nyarutsa, ingorane niyo gusa ngo nyarutsa ubunyene kutampaye rero ubu rero ngame n'Uburundi bwose bushe kubera biratevye. None hucuronka je namye niyumvira igihe nariko ndigisha urwo rwaruka rwa Afrika, nabajije nti je ndumugwanye narwanye. Mugabo igihe kimwe twabazanije tuti mbe dugwanira iki ngo kugira dufate igihugu ikihe. Iyumvire igihugu nico uri kunywamo amazi, nico uryamamwo, ibingi urya ari muri ico gihugu nyene. None ugomba uzogitwara mu mupfuko gute? Aho uri niho nyene. None ntiwahafashe. None kuhavuye ahajya uri naho nyene. Mugaba kugira afata igihugu aho uri nihe? Kuzokwama wokipa ahangana n'umuntu umwe. Ugafuga uti jewe ngiye gupfa kugira ngo fate igihugu. Nyamuga kabisa ico gihe abo twari kumwe muri iyo batayo nabwiye nti ntimuramenye ico dukora kabisa. Igihugu uza gufata ikiye. Ahubwo vuga uti tugomba Uburundi ibintu bihinduke kibe igihugu umurundi wese yumva ko yiyumvamwo. Cyeco ituma nuno munsi abantu ndababaza nti wewe uri impunzi kubera iki? Mbwira ingorane ufise. Ubu basigaye bivugira ngo ubwo butegetsi nibo have ndahaje. Emwe mwarabonye itangazo Rede Tabara yasohoye, bashaka igihugu ngo baba aribo bahaja ku butegetsi. None ubutegetsi ntibwuguruye. 2025 amatora bashinga amateka azoba nibanyaruke bitoze. 2027 amatora mukuru w'igihugu azoza nibanyaruke bitoze. None ntibashaka ubutegetsi. Ninde yabubabujije? Hari umuntu yababujije ushaka gutwara. None urinda kuja kugwana kandi barakugururiye. Urumva ubucucu bw'abantu barakugururiye. Jende ukaturi mu biganiro barantubajije ngo mbeko mudasavye ibiti. Twebwe none ntimwemeye demokrasi. Ntimwemeye ko tuzana inzego z'umutekano kugira umwe wese yumve ko atekaniwe mu mutima we mu gihugu cyo cy'abavukira. Ibindi abene gihugu nibo bazovuga ukwiye gutwara n'udakwiye gutwara. Je ndazi ico kibazo barakimbaje je n'ijana n'umukuru wa equipe ati ko mutari ko murondera ibiti. Ibiti bitangwa n'Imana be n'abene gihugu. Kandi ijambo ry'abene gihugu ni ijambo ry'Imana. Ubwa mbere kubera ibitabo byinshi nasomye aho bavuga ngo demokrasi ngo nayo nyene nimbi ngo c'est la dictature de la majorité. Nkumva abandi nabo ngo ijwi ry'abene gihugu ngo nijwi ry'Imana. Nagiye kubitegera ngiye gusoma ijambo ry'Imana. Inyishu nayisanze Vox People Vox Day. Nagiye kubimenya. Urumva hari abantu bavuga muribuka muri Samuel igihe bavuze ngo rero ngo natwe ngo turakeneye umwami ngo tubonye abana bawe nta kigenda ntibashaka gusubirira wewe ngo nabagiye biturire niki dukeneye umwami adutware nk'ibindi bihugu. Samuel acavuga ngo mugararije Imana mwamenje arababara aragira gute acaja gusenga Imana. Imana icimubwira iti umvirize ivy'abene gihugu bavuga kandi ubikurikize. Umvise ko abene gihugu ivyo bavuze Imana nayo icibishigikira. Mu migambi Yezu gupfa Imana yarakunze abantu rutiziganya gushika ibarugikira umwana wawe w'ikinege kugira ngo uzomwemera wese ntazapfe rubi ariko aronka ubuzima budahera. Hanyuma urumva Imana yari izi ko azopfa.
honorable Geraze yambajije ico kibazo ngo mbegoreye reba ngo nta yindi scenario yari kuba ntibamwice. Naye naciravuga nti iyo adapfa twarakira. Mugabo iyo scenario burya hariho abantu atako batagize ngo ntapfe. Harimwo na Nikodemu muri bajya bakuru b'abasaseredoti. Nikodemu yaragwaniye Yezu aramudefanda kuko Nikodemu ni wa wundi Yezu yari yabwiye ngo nukuri nuko utavutse ubugira kabiri ntuzoshaka kuja mu bwami bw'ijuru. Muka aragenda aramuburanira. Pilato yari yase yuko abona yuko bidakwiye. Hanyuma habaye gatoyi urumva kugira ivyanditswe biranguke, ivyanditswe vy'Imana biranguke. Habaye umugomo kwa bene gihugu ati nabambwe acarabambwa. Muga Pilato yari yase none gayemwe ahijwe ry'Imana cyabene gihugu sijwe ry'Imana mwene tubonye amakabiri biboneka neza aho Imana yonyene ivyigiriye. Hategerezwa kuba bene gihugu bavuga ngo nabambwe ahandi vyari birasa. None yariza aja mu matora rega Pilato hajya kwari yaragiye muri referendum hari muri yego nawe urumva ivyo bavuze bica biba uko. Kandi bari bararahiye ko atari umwami w'abayahudiga mwepfungo ni mubambe ngo Yesu umwami wacu ngo twebwe nguyu mugo buruhiro bamanitse hejuru yiwe bati Yesu i Nazareti umwami w'abayahudi. Bari baravyasa cyandabwire ntagiye nkazoza arafyina kuvy'Imana yipangiye. Imana ivyo yapanze ni ivyo nyene ntupangura. Iyumvire baravyanditse ngo no ngo kurako ngo ntibishoboka ngo yuko ushobora kwandika yuko ngo ari umwami w'abayahudi ngo si umwami wacu ngo ivyanditswe siko vyanditse muri Bibiliya. Ivyanditswe sifuta acapfa bose bahaciye baravye ku musaraba Yesu i Nazareti umwami w'abayahudi. Babamvye umwami wabo. Kantu rero ngo amaraso yiwe aradukurikira twebwe n'abana bacu. Kanya rero ntago gafite nako baje. Ati ngo je ndakaravye ngo emwe Pilato ati je ndakaravye ngo reka twe tuvyitike ngo amaraso yiwe aradukurikira twebwe n'abana bacu. Ujya munsi niwo munsi bivumye. Bamaze kuronka amahoro igihe kingana iki. Bama bari mu ngorane ngo amaraso yiwe aradukurikira twebwe n'abana bacu. None nuno munsi bari mu ngorane. Nubu nyene bari mu ngorane. Hajya nibyo bavuga rero ku rurimi rurema. Ntuzuze uritara kwa kabi. Ntuzuze uritara kwa kabi kuko Imana yavyumvise. Hariho umuntu ngo indahiro mbi ntigwaza mu nda. Ukabesha ugacukubita n'indahiro ngaha. Wibagiye ko Imana yahejeje kumva kuko yo irazi ukuri. Ikivuga ati sawa wavuze uti ndakagira iki niki reka ndakwereke urabaye umuvumo iwawe nyene. Nico gituma mukurahira abanza wiyumvire imvugo yawe nivuge ego canke oya. Rero Yakobo Yozefu muri uvuye vyamugende na Dawudi ntuze na Dawudi byamubereye nawe nyene rutarara. Wewe rero baramutoteje Dawudi aratotezwa. Uravye inshuro yaraye mu ishamba ahunga. Mugabo Dawudi rero ndamukunda cyane kuronka okazi yo kwica uwo ariko aramutoteza akanga kumwica kantuze. Ese uwo mutima woja mu banyafrika cyane. Oya ni wiyumvire yavuze ati jewe nari ndose umwanya yuko ndamwica. Acavuga ngo reka ndamwereke gusa ko nari namurose. Mugango kirazira kwica uwasizwe amavuta. Kirazira kwica uwasizwe amavuta. Iyumvira umwasi wawe aguhiga kubi hanyuma ukaronka ibakwe uti jewe rero nagira ndakwica.
acarirekera acavuga ati reka ndamutwara umutamana hanyuma nze guca mvuga nti mwe ntimucunga umwami wanyu ngo ariko aha ni wewe ngo ni wewe numva uri kurambwira uko wandetse ndagenda kandi ndiko ndaguhiga nkagira n'icigwa gikomeye cyane mbe murazi uwishe Sawuli uburuhira ingene yapfuye uwishe Sawuli yagiye rero azi yuko ari igihangange ngo agiye gutanga message yuko umwasi wa Dawudi yapfuye ngurumva rero ngo mbere jewe namuhohosheje ati nivyo ati warubahutse urica uwasizwe amavuta nawe nibakwica yaciye amwica wewe yarazi rero n'umunyenga mwishi ko agiye kumwiganira yuko umwasi wiwe yapfuye azi kutubaha umuntu akurongoye we niwe wamushizeho ubwo ntaho yagiyeho wowe udashaka none ko yagiyeho none bibaza ko hari umurongozi n'umwe bose baba bashaka ko ari umurongozi ntibaba babishaka none ko yagiyeho rero uvuga ngo ndabatera inkuru ntoyi jewe mbaye umushikiranganje ntwari hagati n'umutekano haraje umuntu kabisa asaba umubonano ati urumva rero urabona iyi ntebe wicayemo burya bayishaka bari benshi cyane ubu rero nagira ndaguha hagati kugira ngo ntuzohave ntibaze bagukure wewe nyine ntuzigere nahaje wewe ni wewe ucuvuga ngo ntuzohava kuko utahanzanye ntarahaza kuko ndahaje uciye ariko hariho ibyo bavuga ndabwire naho yoba ari imbwa ukazobona imbwa iri mu giti imbwa none irazikurira ukazobona imbwa iri mu giti haba hariho wayurije ntiba yiyurije kuri umugabo dugu imanure turabe ngijya uyibonye mu giti duga utivayo wambwa wewe ntuzikurira irakugazura kuko irazi yuko hariho uzo yitabara umugu wayimanitse niwe wenyine ashobora kugenda akayikurayo none nawe nubundi yagiye udashaka ugacuvuga ngo arashobora kuvaho wewe kwizo nguvu utazikoresheje bwira ntahaje niwe warazikoresha no kutabishaka ubu rero kutabishaka ngo ndamumanura ninde bikubwiye Imana ikora ivyayo ingene yabipanze n'ibibizi nico bituma vyiza niba ushaka ijya post ya naka vuga uti hariho igihe Imana usanga arahampanze hajya nzohaje none ujya we ko yahagiye noneho nturi umuntu je niyo mbonye umuntu atunze je ndanezerwa kuko njambona nti bwa bundi hariho inzira yo gutunga ahubwo ndamwegera kugira ngo ndoriye inzira yaciye bugira nanje nze ndayicemo muga abandi bagira inzigo ngo yantunganye ivyo bintu tubivemwo ariko muga ko tuza turavyigishanya tuzoteba dukire ubundi muntu ntoreka kuvuga ni umutumwa Paul ni kirori kabisa ntimuze vuga umuntu n'igipinga ngo ntapinguka ndabwije kuri ntimuze mwigere mutana n'akagazuzo umuntu arakira Paul kabisa yaravuze ati ubu rero kurya atakihari tugira tubatoteze mwabakirisu mwe tubiruke ko gushika mpaka ujya rero niwe yamenye ko Imana ibaho nawe yarayishingiye intahe asha makete yose yanditse yarayishingiye intahe haragenda ngo ariko arabatoteza niyo bahungiye ngo ndabasangayo azabona rero ambiscade atazivuye ambiscade muri 2015 harabaye ambiscade nk'ijya nyene ambiscade atazi yavuye acarakumbagara acarahuma acaza kuvugwa n'ababandi ariko aratoteza kugira ahumuke acarapinguka ntuze nimuze rero muvuye ngo hari igipinga kidakira oya ahubwo iyo mu abandi
mwociye mumufata ukuboko kugira ngo abe umuntu. 2015 hari abacavuga ngo vyabaye he. 2015 hariho umuntu yaguye muri ambiscade y'Imana neza naciye mbona kandi njye naciye ndabivuga ntibimwe byo kwa Paul birabaye. Umushikiranganje wo kwivuna abasi yitwa Gacibwenge yaraye bamubwira bati ehera umukuru w'ingabo avuze yuko kudeta itabaho, genda rero umubeshuze. Barara muri ivyo, kumbe ntazi ko abamarayika b'Imana nabo bariko barapanga. None burya mwiyumvira ko hari abantu 500 bagwaye. Haya cari icayi gusa, hajya karakantu busa nico ituma cyavuga nti abantu biyavya baca mu bintu nta kundi kuba ari ukugira ivyanditswe nyene biranguye. Bati bazogira kudeta ntizokunda mugizo bayabaye. Araza rero ubwo nyene yabonye ambiscade atayihari, ntayari ihari nta nagatoyi, nta n'umuntu n'umwe yarahari. Ngo baraturashe kata n'ingoga. Acarakata acagenda ngira nko muri sasu wa Santare afata rijya barabara rya Kanyosha. Ashitse hajya kuri mitiwera hajya kuri finance y'ubushasha. Acavuga ngo kata kuko garagorotse urumva bona ko amaso ariko aramukurikira. Kata n'ingoga wewe katuri muri savene icikumbagara hajya nyene. Yarakase cirakumbagara acaravunika. Murumva nta muntu numwe umwe yari kumwikeka. Iyaza yitonze yari kugenda gashika no kw'iradiyo akavuga itangazo bigakunda. Mugabo kubera ni nkuko kujya kwa Paul nyene aragenda ngo baraturashe ata numwe yabonye. Ndabwira ingene Imana arabikora. None rabo ntarinze ntapfuye yangara. None yungutse iki? Kirazira kurya ivy'Imana itaguhaye. Kuko gaho umwe wese Imana baramutegurira kiwunda kiwe hajya urafise nawe. Mugabo kubera bya biri byo guhata ngo kora ubunyene Mana gira Imana kibaza kwihagararira kabanza ugapararangana. Nitwa twizera Imana je nababwiye twara ko kantu gusa uti Imana turi kumwe yitwa Emmanuel. Turi kumwe aho uri hose uvuga uti je turi kumwe. Ubonye ivyo kenye urabwira uti Imana none jeho ntonda bagiza kandi witonze irakurabagiza irari kuraba kuko ucironka bimwe gwawe. Muze murabe hariho umuntu ashobora gutunga mukaza mubona arakenye ubwo nyene. Je muze murabe nk'abantu bahaye poste agigiturire cyake yiba akiba hanyuma nave kuri iyo poste murabe yuko atunga. Ugarigira avuga ngo narose umutahe heka none ko atari gwawe. Imana irabikwaka neza ugasanga wariye nk'imiliyoni 10 ku munsi. Muratwenze hariho abantu barya miliyoni 10 ku munsi. Nabumvise ngo batashe batari miliyoni 15 ngo baca bavuga ngo no muzi ko turiye make gana. Hari yaga hariho ububare special buriho. Urumva kubera ari ivyo aba yatoye ku buntu bitaciye mu minwe y'Imana ntamenye ingene abijera. Nico gituma Imana umunsi umwe ivuga iti banza koroke gatoye ico ndakwibwirira ukazibona urapararanganye. Nico gituma igumire mu nzira y'Imana urya ivy'Imana yaguhaye bica bigenda neza. Ko wiguma ibihezagira bikunguka bigatera imbere. Mugabo kazorya ivy'Imana itaguhaye mwe ntimugire ngo bizokoro.